ntazo ku radio bagaca bavuga bati kumbure bajya n'abantu inshuti ya bose yabihera kugira babeshe bavuga yuko bavuje abantu atari byo wowe ubivuga kwiki abo bantu bavuga ngo bavuga ku radio kugira ngo ariko acamahe n'abantu batagira ubwenge ahubwo uzobavuga yuko ari kubesha ari shikiraho nabo afise bavuza agenda yirabi niyo nawe nadoshashinga nayo nkuko kwanje umuti wo ku nshuti ya bose warabubonye wabonye umeze gute Ndagera abonye bamazaza ubwoko bwari kuzitira nabonye bamumuti umwana rero menye ngo ubwoko buwera bwozi uwumuha gute inshuti ya bose yo ni inshuti yawe muta turabara mukice ndabaye gake ajya mwitwa bande sinzi Herodias muta hatu gusanze ni hehe neza neza muri commune Rutegama yego intara ya Muramvya ku mutumba cha Mumanda muta ikigo bita inshuti ya bose bukizi ndakizi ngaye gukimenya kandi bize n'umwana ajanye ndafise umuzukuru ajanye ariko aribuzayo kandi uwo muzukuru wawe yaragwaye iki yaragwaye bijya by'intandara byo kwikubita hasi byagenza gute none ubu ni mitende kajya mitende mwame namwe bonyongera nk'umutima cyangwa kabiri cyo kiragusa kuko yarari ubwa mbere sikakiri umwana yafashwe gute yafatwa ngene cyo kwikubita hasi ubwenge bukaryama bukagenda yarabimaranye imyaka ingana gute imyaka rumva imyaka ntayo nomenya mugasi imyaka myinshi mugabo n'imyaka ine yari iheze imyaka ine agwaye uwo mwana ngana gute yavuka muri 2008 barakuze ariga mugabo ubwenge ntibukwiye neza kubera iyo ngwara none kuva mutanga gufata imiti yo mu nshuti ya bose ubona bimeze gute ubu ndakuye kandi mitende ariko aragira mitende kuko nimba byahora bimufata nka kabiri mu duce kangahe ubu haraheze ukwezi mbona bimufashe rimwe gusa kandi muri iyo ndwi heze izo ntandara igihe yafatwa zamufata kangahe ku munsi oya nta ku munsi byamufata nka rimwe muga kamara umwanya munini aryamye byamufata misi yose oya nko mu ndwi zibiri byamufata ubu cyakwetse ko yagize agahengwe bimufata umwanya ungana gute ubu ngaho nzabo muti haraze nk'amezi angahe ndafashe byamufashe rimwe ubu mu mezi nkangahe hari mu mezi abiri byamufashe rimwe ubundi byamufata mu ndwi zibiri byamufata ubu none uwo mwana umuravye wavuze ko umenga zamaze kumutwara ubwenge ubu ubona ubwenge buriko buragaruka yarabufise uwo mwana yafashwe akuze ntiyari bwakure cyane afise nk'imyaka 8 yarafise imyaka 8 cyo ndavyuka none muta hariho abantu bareka kuja kuvuza izo ngwara avuga yuko zidakira uwo babwira iki nobabwira yuko babona byagoye wese yoja kuri inshuti ya bose nasanze bafise akamaro gose nico bamaze turabona kukuze abantu bahora bumva zirya ntazo ku radio bagaca bavuga bati kumbure bajya n'abantu inshuti ya bose yabihera kugira babeshe bavuga yuko bavuje abantu atari byo wowe ubivuga kwiki abo bantu bavuga ngo bavuga ku radio kugira ngo ariko acamahe n'abantu batagira ubwenge ahubwo uzobavuga yuko ari kubesha ari shikiraho nabo afise bavuza agenda yirabi niyo nawe nadoshashinga nayo nkuko kwanje ubu urabona yuko inshuti ya bose yaciye bikiraterera mu bijanye n'amagara y'abantu neza cyane gose none ko umuntu avuze umuntu agakira kandi mu rwosumbi ubwa mbere na mbere kugira ngo umenye ku inshuti ya bose uhamenye ari ndabikubwiye cyera byumva ku radio kandi ku radio navyumva nkamva bamerewe naba bagwaye imitima bagwaye iki yuko namishishito yuko babaha imiti bagakira ndavyumvise ko nagiye kwa muganga bikanga niho nacangira nteko mwana ndamubuza ndamujana ku inshuti ya bose hari abantu bibaza ko intandara ari ingwara z'ibirozi we ntiwavyumviriye oya ntavyumviriye ntabwo tamapfumura uri kandi amafumura ujya tara kwa muganga naho naje muri inshuti ya bose none muta hari abantu iyo babonye umuntu agwaye ingwara nka zijya z'intandara zimitura hasi bamwe abasenzi babifata nk'abantu ko ari ingwara z'ibisigo bakaja kubasengera mu vyumba by'amasengesho abandi nabo bakaja kubapfumuwe abo bantu bose muri rusange babwira iki abo nego data nimba baragize miteni ngaho mugabo barangira hambere navye nabonye kuje kuko kuguza kuja muri basengera uwo mwana ntawe nigeze nje ahantu nituye ingorane z'uwo mwana ni kuri inshuti ya bose kugeza ubu none ni iki ushimira inshuti ya bose
ndayishimira ko ikiramera umuzukuru mitende none rero kakwishimira gute no buryo ndayagusa nayandi no yishimira gute nazi ikintu gikuvura umuntu yaramerewe nabi ndayishimira gose kandi ikomeza Imana yije imbere imiti yayikora neza cyane yego ni giki none wosabira nko kumana inshuti yabose ndayisabira yuko miti yabo ihezagiwe kandi irahezagiye kwivuza igakira je mbona irangira mitende hari abavuga bati inshuti yabose ivuza imiti y'ikirundi ati kandi n'abapfumu n'abavuza y'ikirundi ati rero inshuti yabose n'abapfumu wowe uravye imiti baguhaye uca ubibona gute yishimira inshuti yabose kuko je mu bapfumu sinigize njayo kuko nahizi ko nta bwumva bavura bene ibi nibyo nakubwira ko navyumviye ku radio ingwara bavura nakaye kamutera nka bene gihugu b'abarundi kugira ngo ibaze barabungabunga ibidukikije harimo n'ibiti n'ivyatsi bishaka bivura abo n'ubundi na leta irabitegeka yuko kuzafata ibiti barandura cyangwa bagira yuko ari bibi ibyo biti babona nibazo bazibona bakengera burya n'imitiri kuko n'abatuvuza ibyo imiti babukuye mu ishyamba cyo tumaje baraturira cyangwa ngo barandure dusanga bari korona ibiti cyishije umuti wo kunshuti yabose warabubonye wabonye umeze gute Naje nabonye bamazaza ubwoko bwari kugira nabonye bamumuti umwana rero menye ngo ubwoko buwera bwonzi uwumuha gute ndamungu ko bantegetse nkuko babintegetse bambwiye ko mfata kamwe n'ututi n'imiti ibiri iri kumwe kandi kifu meme njira mu mazi make ko bantegetse kuri inshuti yabose niyo bikoresha none ababanyi babonye uko akoresha iyo miti y'ikirundi ntavuga ngo waraguye canke ntugisenga babagiza kubwira umwana bagira namara baraganira nabyo kubwira genda umwera muhira amwere muhira rero ntabangiza kubwira ngo gutya muga gusa ugomba zati mbe ujya umwana ko yagize miteno mari aho nakwiye uwo muti bamubwira ko kwihe kuri inshuti yabose igitega none muta ni giki wosaba nk'inshuti yabose uravye mu bijanye n'amagara y'abantu ni giki ubona bahindura canke bokongera je nachovuga ngo bahindura kandi ngo ahubwo bafise ubundi ubasha bafise ubundi umenye bafise bukongereza ko ari nakamaro urabishima revyo mu nshuti yabose ndabishima gose yego muta wewe wagwaje intandara ziri mu bintu bishaka gutera izindi ngwara zikomeye tari mwebwe mwavyigiye mu bizi je navyo nomenya je zindi ngwara zoza hatomenya mugabo je iyo ngwara gwaye none ko wumva yikubita hasi hanyuma ubwenge butakara ntubona yuko umenga yo bitera ingwara nk'ibisazi ega ni hafi y'ibyo cyane urupfu gozamo urabdi ko sasu ega hari umwanya muri sindire atari kanguka sanga umengo urupfu guhava rumutwariramo mutareka rero tubashimire murakoze mwana bahezage nagenda bashimiye twibutse izina ryawe naho turi uyu munsi jewe ndisize nkabure rudasi nkaba ndi kuri mpiyira ku mutumba cya Muhanga komine Rutegama na Province Muranga murakoze Imana ibahezage ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.